Kazoza FM, be your own boss. Reka rero nongere ndabaha ikaze mu kiganiro nabacu nkuko nabibabwiye kibayagira kubijaye n'amagara yo mu mutwe ni kiganiro muza gushikirizwa na jewe nyene Linda Bushasha nkaba mfatikanije na Alain Joseph Hatungimana ndakuramutse Ala amukije Linda meze neza yego nakabeho kari kenshi yego aho hanze usize akavura ariko hose kariko karagabanuka Nico gituma n'abashitsi badushikiriye. Ego. Nuko rero kuri uno munsi muti tuza kubayagira kubijaye niki. Igenekerezo rya 10 Nyakanga uko umwaka utashe isi yose irahimbaza umunsi wahariwe kugwanya ukwiyahura mu kiganiro rero cuno munsi nico tuza kuba duhagarara ko ahanini tukaza kubayagira kubijanye no kwiyahura muri kino kiganiro turi kumwe n'abashitsi reka Alain Joseph abatwakirire. Ego urakoze cyane Linda mu kiganiro cy'uno munsi turi kumwe n'abashitsi babiri iruhande yanje hariho Pierre Claver Njejimana turakuramukije tugana ikaze mu kiganiro amahoro neza urakoze cyane ego kurundi ruhande turi kumwe na Jimmy Elvis Vyizigiro turakuramukije Elvis ndabaye mwiriwe kumbure nchempera kuri yo nyene widondore abashitsi bisanzuye nkuko mubivuze izina sindaresubiramwo mujyo sanzwe nkora ndakora ndumigesha makuru ariko ndakora n'ubushakashatsi bujanye bya kahise ku Burundi canke gahandi ego Claver ndakugarukeko ego bon jewe ngira wabivuze izina ninje Jean Pierre Claver nkaba sanzwe ndangurira imirimo muri kiya kigo gikurikirana cyo kivura abantu bagendana ingwara zo mu mutwe batazira kwa Rojanti nkaba nkora mu gisata cyukumviriza no gusubira gutumbereza ivyiyumviro ku bantu baza barafashwe n'izo ngwara zo mutwe ego cyane mwumvise abashizi turi kumwe Njejimana Pierre Claver na muhinga mu by'inyifato imibereho n'imibano akorera mu kigo kivura ingwara zo mu mutwe SNPK yo mu Kamenge turi kumwe kandi na Elvis umumenyesha makuru mugabo kandi akora n'ivyigwa byo gutoza kuri kahise aba rero nibo tuza kuyaga baza kutuyagira byinshi kuri kicivugo kivuga kiti ukwiyaka ubuzima canke mesha kunda kuvuga ukwiyahura mbega none Linda ego aho nyene catugira ko tubaza hakumbure Pierre Claver umuntu kugira ngo ashike ku rugero rwaho yiyaka ubuzima biba byagenze gute biba byatanguye gute murakoze cyane Linda kugira ngo umuntu ashobore gufata ingingo yo kwiyaka ubuzima no kuvuga ko aba abayeho mu bihe bihambaye cyane bigoye cyane by'ubuzima bwiwe mbere akabona yuko ukubandanya abaho ataco biba bikimaze niba abantu usanga mu kibano bakumigwa ugasanga niba abantu bafatwa nabi ugasanga niba abantu batiyemera bonyene ugasanga niba abantu bafise ingorane kugira ngo umuntu avuga ati ngiye kwiyaka ubuzima kwiyahura ndivuga ngo aba yaragerageje gutaza hirya no hino mu muryango cyo mu kibano mugabo akabura umuntu amwita hanyuma akavuga ati iki aba bantu sabo kubana nabo reka ndondere ubundi munezera handi ariko kwiyakuzima kumbura hari abantu bo bafata kwiyahura nkuko baba baruhutse canke nkuko baba novuga ntibiyambuye canke bikuye ko umuzigo w'ivyo byose mwari muheje kutubwira bari bafise mu bisanzwe nkuko nempeje kubivuga umuntu arinda ashika ku kwiyaka ubuzima yarabiteguye kenshi na kenshi arafata umwanya kuvyiyumvira ko novuga aravye burya bayeho aravye ukudatahurwa n'abantu aravye ibihe bitarimwo agasaba mbere n'ifashanyo hirya no hino mugabo akabona ati nta kigenda hanyuma rero atumuti rero niki gisigaye nuko ahantu ndahava hanyuma ngaja handi hantu mu yindi monde en fait ego mfatira aho nyene mbega none muvuze muti ni muti wa nyuma umuntu abona yuko kwiyaka ubuzima ariyo nyishu ya nyuma yabafise mbega aho bari ibimenyetso mburizi byo tumenyesha ati uyu muntu kanaka arafise iciyumviro canke byo tuma dufatira tuvuga ati umuntu ari mu nzira yo kwiyahura yego murakoze cyane kenshi na kenshi hariho novuga abashakashatsi baravuze nko mu bihugu byo hanze ziya za Canada baravuga ngo nk'abantu ku mwaka 3,900 bari ku buzima bivanye novuga nibihe barimwo novuga nofata abantu mu migwi hariho novuga abantu biyaka ubuzima cyane cyane mu kwiyahura
mu myaka y'ubuyabaga ya myaka ya novuga ya adolescence mu gifaransa hakaba n'abandi rero biyahura hagati y'imyaka 24 na gushika kuri 26 hakaba n'abandi rero batangura kwiyahura bafite imyaka 80 n'irenga muri iyo migwi mu bisanzwe novuga nti ibituma biyahura ni byinshi novuga nko kugwaruka keshi na keshi hariho ubuzima babayemwo badatahurwa ugasanga hariho nk'umwana nk'akarorero yavukiye mu muryango utigeze umwakira ngo umwemere akaba muri bya bihe bibi adatahurwa mbere hariho naco bafata n'ibiyayura mutwe kugira ngo bashobore gupanga uwo mugambi neza bawujemwe uti ibimenyetso rero ni ivyahe ikimenyetso ca mbere novuga nti umuntu ariko arategura kwiyahura keshi na keshi bamwe barabivuga ati jewe vraiment mu buzima mbayemwo nibaza yuko ntobandana nabo bamwe gutya akabivuga uva ni mugambi hama ikimenyetso gira kabiri ni abantu usanga bama bababaye bama bijiriwe atamunezero bafise ukabona rero wa muntu yakunda kuba yaga nabandi bantu agatangura kwikumira akaja ku ruhande ugasanga ariko yiyumvira ibintu vya wenyene kandi bibi gusa hama ibindi bimenyetso ni nk'igihe umuntu usanga aheba gukora imirimo yahora imuryohera mu buzima bwa misi yose ugasanga nta kintu na kimwe nta murimo n'umwe ukimunezera ugasanga nk'umuntu yigumiye mu gitanda akagumira iyo abandi bagiye ku kazi cyangwa bagiye ku ishure we akigumira yiryamiye mu gitanda ivyo ni bimwe mu bimenyetso byinshi novuga bitandukanye biburira umuntu agiye kuyakuzira ego imbere yuko twumbure tuza kugaruka kuri kahise canke mu kibano cacu i Burundi iko vyifashe mbega nagira mbaze ikintu kimwe burya tuvuze kwiyahura canke kwiyaka ubuzima yego yo bari indwara kwiyaka ubuzima novuga yuko atari no bon hariho bamwe biyahura kubera bagwaye za ndwara zo mu mutwe novuga zibisazi vyeruye amajwi akabubwira ati wewe genda wice hanyuma ico gihe akagenda akumva iryo jwi mubwiye hanyuma akabikora urumva ico gihe uwo muntu abasanzwe afise ingwara zo mu mutwe hakaba n'uwundi ashobora kwiyahura yarabivuga ngo ni ingwara rimwe bon arashobora kubikora kubera agwaye mugabo nuvuga ko ari umuti wo kwiha ku bibazo umuntu aba arimwo ntabwo mu bisanzwe kwiyahura nuvuga ngo ni ingwara ntabwo ari ingwara na gatoya mugabo abantu barabikora kandi kwiyahura ni bibi ego tugaruke i Burundi Linda ego Jimmy Elvis Vyizigiro yatubwiye yuko ari umucukuzi muri kahise reka ducukurira tubwire mbega muri kahise kwiyahura byarabaho naho byaba byagenze gute kwiyahura byarabaho kuko iyo uri kuraraba nk'ibitabo byanditswe n'abamissionari baje bwa mbere mu Burundi bitwa ba Rodegem ukaraba bitwa ba Vansina mu byandiko byabo harimo kwiyahura harimo uko abarundi biyahura murazi yuko hariho ico bita kwirega muri katolika turabwira amabanga umusaseredoti naho hakubaza ibibazo mwage maraporo yagiye arabikwa ku ma missionnaire ya kera cyo bitango les dières ni bitabo byagiye birandikwa bifashijwe ko n'amabanga amwe yagiye aravugwa n'abakirisu baza kwirega uravyemo nko mu bukeyi n'ahandi birabona ko mu Burundi abantu bari yahura ukwiyahura rero abarundi ba kera barabikora bari bazi ko bibaho mugabo babe insiguro kumbure iza gutandukana cyane niyo mugenzi wacu ngaha aje kuvuga nka muganga canke nk'ukurikirana ku munsi abafise ibyo bibazo iyo nsiguro ni yahe babi ukwiyahura abarundi ba kera baremera yuko biva mu kwihebura ukwihebura no kuvuga yuko umuntu yirondera ahantu hose akibura ukwihebura je nk'umnihebuye ndirondera muri studio nkibura nkirondera mu kibano sinitore nkirondera muhira nkaburi kibanza canje nkirondera ku kazi nkaburi kibanza canje nkaraba ahantu hose umuntu asanzwe umuntu tufata ko akomeye ashobora kuvuga ati ndafise ijambo ndafise abanyitayeho ndafise ico nshobora ndafise imigambi akibura uko kwihebura rero umva iyo umuntu yamaze kwihebura akabona ko nta na hamwe ari abundi baremera yuko yashobora gufata ingingo akiyahura umugabo agacaza ndavuga bati oya hiyahura warozwe naho nyereje nashaka dushimikira ngo hiyahura uwarozwe mbega nivyo sivyo nivyo kuko muri Afrika no mu Burundi ikintu c'uburozi n'ubupfumu nta muntu ashobora kugihakana abarundi baremera ko umuntu arogwa muvyo barogwa harimo uburozi umuntu ashobora guhabwa
mu kanwa karya hayo bikamumera nabi agashobora no kwita imana cyangwa gusandaba mugabo hariho n'ibyo baroga bakemera yuko byabaca mu mareyo bigaca mu muyaga bigafata umuntu ugasanga imbere yuko umuntu yiyahura nkuko bagabivuga wasanga ari umuntu amaze iminsi yivugana tubaza gushiramwo kugereranya n'indwara turava tugereranya n'ivyo yatubwiye tumenye umuntu akamara iminsi myinshi mu gahinda umuntu akamara iminsi myinshi adashobora gufata ingingo y'ubuzima bwiwe umuntu akamara iminsi myinshi icyo umubari ataca kwishura umuntu akamara iminsi myinshi icyo muri ko muravugana wumva umenga ntatombereye niyo bacavuga bati hariho ibintu by'inyamwonga bamurungitsemwo bimutuma azokwiyahura igitangaje nuko bavuga bati iyo umuntu yahuye umuryango ntiyaba ari wenyene wasanga wiyahuye haba hari umuntu mupfana ikintu mu bisekuruza nawe amaze kubikora niyo wabonye umuntu akoze avuga bati aha si wenyene mu myaka itari myinshi n'abandi bazomukurikira muri uwo muryango nyene ego mugabo ndiko ndumviriza neza aho ushimikiye ko numva ugarutse kuri bya bimenyetso muganga Claver yatubwiye bisigura ngo bwa bundi bimenyetso aba bahinga bavuga bifatiye ku byo bize nico kimwe n'ivyo uhejeje kutubwira manje mu make mbega nje numva umengo ivyo abarundi bizera nk'uburozi sivyo kuko nimba ari uburozi akaba afise n'ibimenyetso mburizi bisa n'ivyo yatubwiye twava dusanga umengo hariho sinzi reka kumbura umuhinga Claver cyabitubwiye wumvise ivyo watubwiye n'ivyo hariho bihurira uhore nkuko bavuga bati ikintu cyo kwihebura none ahigarutseko aba ari umuntu kubavuga yirondeye akibura yibuzeho abayinjiye muri yangwara y'akabonge aba bakunda kutubwiye gusa aho buze gutandukana ni hehe nuko uno munsi umuntu yahuye bashaka bazana abajejwe la police bakazana ubutungane bakaravya ivyabaye hari umuntu agahava agashingurwa mugabo mu mico y'ikirundi nuko bavuga bati uwo muntu yarinze yubahuka kwiyahura ikiziga ciwe ivyo yakoresheje barafise ibindi bintu baziririza bikoresha mbega no nivyo baziririza nivyo nashaka tugara ku mico n'imigenzo mbega ubwa mbere twumvise yuko mu turiko turasanisha ibimenyetso turumva yuko ibimenyetso bigaragara mwatubwiye vyibonekeza muri mu Burundi ndetse no mu mico bihuye n'ivyo uyu muganga tubwiye muga kandi nkaca niyumvira kavuga ati sakaroge mu majambo make numvise umengo sakaroge kubera ko uvuze akaroge nta bimenyetso bigaragara biboneka sinzi ngene Claver wavyumva yego mu bisanzwe nkuko yaje kubivuga hariho muri kahise ku Burundi hariho ibintu abarundi baziririza cyane cyane batinya murabizi ko igihe cy'urupfu mu muryango girateye ubwoba hanyuma rero iyo umuntu yiyahuye kenshi na kenshi barabihisha no kubihisha ntibashaka no kuba hari umuntu wo hanze abimenya yuko umuntu yiyatse ubuzima yiyahuye wamengana umuryango hadusemo umuvumo bavuga ngo mbere no kwiyahura ngo birakwirikira mu muryango ugahura ngo uyu yariyahuye ngo n'ubundi azokwiyahura muri uwo muryango rero bagaca batangura kubihisha mugabo mu bisanzwe kugira ngo umuntu atangwe kwiyahura nk'uko yari karabiba yagereye umugenzi wanje mutahure ko hariho ibimenyetso byibonekeza umuntu atangura kwerekana ni ukuvuga ngo mu buzima bwa misi yose ukuntu yarabayeho arafise ukuntu ahinduka inyifato ziwe zigahinduka mu muryango mu kazi eka mu mirimo ya misi yose ugasanga wa muntu yahindutse cyane cyane yihebuye cyane abahinga abashakashatsi bavuga bati umuntu arinda yiyaka ubuzima mu bisanzwe aba yara hirya no hino kugira ngo afashwe hari akabonge gakomeye abafise ego abafise umutima wiwe akavuga ati none ko nabuze umuntu numwe ashobora kumfasha reka basi ubuzima ntacyo bwari bukimariye reka ndabuvemo ngende ego dufatiye aho nyene nashaka ngo uduhe inyisho kuri kino kibazo mbega ukwiyahura na karoge n'umuvumo ukwiyahura ntabwo ari akaroge ntabwo ari umuvumo na gatoya abantu bariko baratwumviza bavyumve ukwiyahura ntabwo ari akaroge cyangwa n'umuvumo ni ukuvuga ngo ukwiyahura ni inyishu y'ingorane umuntu aba arimwo nyinshi adashobora gutorera inyishu ahabaye mu kibano cyangwa mu muryango akavuga ati jewe ubu nta gisigaye ndeka ndabavemo abantu kuko siho ndi naribuze nta kibazo ndabafisemo agacavuga ati ndagiye nta karoge na kamwe karimwo nta muvumo n'umwe urimwo mbere bisanzwe nubwo nti ibi abantu
barashobora kuba mbere mu bitu umuryango urashobora kuba mu bituma umuntu yiyahura bivaye n'ingene umuntu afashe uwiwe cyangwa afashe umugenzi cyangwa afashe novuga inshuti akibura amaze kwibura urumva aho hantu nta kibanza bakiyafise kandi murazi yuko umuntu mu bisanzwe akeneye kubaho mu kubaho akeneye kuronka icyo afungura akeneye kuronka icyo yambara akeneye kuronka urabona umuntu akeneye utuntu twishi ushobora kuba mu buzima ubayeho na kimwe gishobora kugufasha ukabona uti ubuzima n'inzu wamo gushika ryari hanyuma wamwihebura reka aravuga ukaburaje urugero rw'uko mwihebura utera ukura niko kwiyahura biza biriyubaka mu bwonko bwawe bikaruha bikaba byinshi hanyuma ugavuga ndagiye yego aho menshi cyane aratangura akagerageza kuri uwo munsi akabona ati wapi hirya yaje agasubira akagerageza agasubira ati wapi ati harageze ndagiye sizogaruka ego mpere kuri Elvis ni bande bakunda kwiyahura gusumba abandi dufatiye mu kibano ayi Burundi hanyuma n'umuhinga tubwire muri rusange mu kibano ayi Burundi abakunda kwiyahura cyane bari abantu bakiri mu gwaruka abantu bakiri miyabaga nta nsiguro nshobora kumenya mugabo bashavuga bati kumbure ko ni ba bantu birirwa kuragira bona imbere yuko haza nk'umuzo w'abazungu imyonga mu Burundi yari itinyitse ubura ko mu myonga haba hari ibisigo mu myonga hari ibihume mu myonga hari abaganza aba bantu bakiri bato rero baja kuragira canke baja gutembera kigwara yenzera mu myonga avuga bati ni bya bindi yabaduzemwo twabwira tuti ingenzi imihana yonza nyama zimwe mwebwe ntimuguma hamwe ibintu muja kuyorora hari mu myonga nivyo bituma umuntu ashobora kwiyahura ni gake aho ubona mu vyanditswe vya kera harabara abantu bafise ingo bafise bapfasoni bafise abanega bafise inka n'ibibondo wasanga bafatwa n'ico kintu cyuko biyahura mbega kwiyahura biyahuza iki yari umugozi gusa canke hoba hariho n'ibindi bintu bakora ubwoko biyake ubuzima kwiyahura bamwe barashobora gukoresha umugozi nk'ibiziriko harimo n'abandi baza kwita mu manga harimo n'abandi bavuga ko baza kwita no mu nzuzi yose bya kera usanga umuntu yavuye muhira agatekera impuzu agaca yisuka mu ruzi azi nk'ahantu mwibenga no kuvuga ahantu uruzi amazi atabatemba mugabo haba harimo haba himbite cyane kure akenogo kinini cyane mu buryo bwari bwinshi canke naho harimo n'abantu bihereza imiti kama mugabo imiti kama bazi kwishobora kwica umuntu akihereza imiti kama ushobora kwica bagasanga umuntu mu gupfa yagiye kubimba urufuro mu kanwa mu mazuru nta muntu agishobora kumuhembura ubuhoho biyakubuzima gutega Pierre Claver mu kwiya ku buzima bakoresha ibintu byinshi nk'uko yari karabivuga ngaha kenshi na kenshi abahinga bavuga ko abantu cyane cyane b'abakenyezi bakoresha imiti novuga imiti y'ikizungu ubu yaraje ugasanga afashe nka kinine afashe ibinini 21 byose abimiriye rimwe uva kugira yigire nabi nico gituma kenshi na kenshi usanga bamwirukanganye kwa muganga barashobora kuyimukuramo bakamusubiza ubuzima mugabo urumva muri we abaje kwiyica kabakabaye hama rero hari nabandi bakoresha kwirasa cyane cyane abantu b'abagabo bavuga yuko abagabo nabakoresha bya bindi bituma atagaruka yamaze gufata iyo ngingo agirako barafashe inkoho arirashe hanyuma hari nabandi rero bafata ibiziriko nkuko yari karabivuga bakagenda bakimanika nk'ahantu bagaca bagahagara nko ku ntebe bagaca bayisunura agaca zigararereta mu kirere akiyahura donc ibintu biyahuza ni byinshi cyane ego murakoze cyane reka muri kano kanya mu buhinga bw'ivyuma batumira amate ariko tubahe inomero za telefone mushobora kwakura ko kugira ngo mushobore kubaza ikibazo iki canke kiriya kuri bano bahinga turi kumwe muri studio kubijanye no kwiyahura muratwakura kuri 72 23 23 canke 62 24 24 ikiganiro ni nabacu kiba yagira kubijanye n'amagara meza yo mu mutwe Linda Bushasha niwe muri kumwe kuri micro ndi kumwe na Alain Joseph Hatungimana kumbure mu kurindira yuko batwakura Alain tubandanye tuganiriza bano batumire bacu ego Claver ngirango yatubwira batubwiye by'ukuri ibimenyetso batubwiye gituma umuntu ashobora kwiya ku buzima mbega none ni gute umuntu yo kwikingira ego kugira ngo umuntu yikingire kwiyahura cyangwa kwiya ku buzima nababwiye no kuraba mbega byatewe niki
hariho rivuga kwihebura kubura ingene umuntu abaho kwibura ahantu uri mu muryango novuga nti umuntu amaze kwerekana nk'ivyo bimenyetso umuryango canke ababanyi canke inshuti canke abagenzi baba bakwiye kumuba hafi bakamuganiriza kugira ngo yiyugurure ababwira ibibazo afise hanyuma bishobotse bigire hamwe ingene bashobora gutora inyishu y'ivyo bibazo kugira ngo asubire kumera neza nk'uko yarari hanyuma bamukingire ushobora kwiya ku buzima yego Elvis mwatubwiye yuko uravye mu mico n'imigenzo y'u Burundi baremera yuko umuntu ashobora kwiya ku buzima kubera karoge canke ari umuvumo ku bwanyu nivyo sivyo hoko kugira ngo twikingire kuko hariho bavuga bati burya hiyahura uwarozwe vyerekana ko ahubwo ari ubumenyi buke bene umuntu ikibano inshuti abagenzi baba bafise kushobora gutuma umuntu ashobora kwiyahura kuko uravye umuntu asanzwe naho uca mu ngwane bisora vuga uti ngwane nzozitorera umuti ukuna kuriya nzotabaza abana bariya bamfashe gutorera umuti iki kintu mugabo umuntu akomeye ntishobora gutahura yuko yokwiyumvira ko umunsi uvuga ati ngomba mpeze ubuzima bwanje bwarukire ngaha ego kumbure imbere yuko mubandanye reka twakira umunywanyi allo namahoro muri bande mutwakuye muri no mukinanira turuwa ego Innocent nakabazo kawe kuri bano batumire ego wanda mukirize kubera nari ndagitanguriye hagati ego barakumva baramutse turakora mukije Innocent amahoro batumire amahoro neza Bakore kabisa turabategera natwe burya tutanguye nyene kubera twari mu kazi kishi Turiko tuyaga kubijanye no kwiyahura Innocent aho iwanyu hari ibyo uhora ukunda kubona Yego je ndakunda kubibona rimwe na rimwe kabisa mugabo nibaza ko abiva ku buroge nawe bibaza ko akaroge Yego je ndiko ndavyibaza kuko nta muntu yo kuyahura akishira ikiziriko mwizoso canke akita mu mazi batamuroge umuhinga turi kumwe araza kukubwira ibyo ari byo ego urakoze cyane Innocent n'abandi mwifuza kutwakura murashobora kutwakura kuri 72 na gatatu 23 canke kuri 62 na 24 ego Jimmy Elvis wari kutubwira ndabwira nti mu kirundi bavuga ikinyene umuntu yakoze kuvuga ko Innocent aje kuvuga ati hiyahura warozwe kubera ko badatahura igituma umuntu ashobora kwiyahura ugati umuntu araca mu ngorane ariko akamara abangena agareza kuzitorera umuti arinze avuga ati je ngomba yahure ngomba mfe ngomba abarakaroki bavuga bati abarakaroki kubera ko batatahura neza ibi mugenzaje ngahe karabwira bati biravana no ku umuntu ashobora kuba arihebuye ukuna kuriye ninaco gituma kubera yuko mu Burundi byari ibintu by'imboneka rimwe haca haza n'imiziro ijana no kwiyahura ugasanga ico gikoresho umuntu yakoresheje agera yahure n'ubu biracariho amuhinga itandukanye abantu barakigwanira kuko abarondera ubutunzi kirabafasha ikiziriko c'umuntu yahuye bakinyarukana ubwa mbere impuzu yari yambaye barazitabagura akazitwara kugira umuntu agumane akamanyo k'impuzu nakari yambaye avuga ati iki kintu kizomufasha uwitaye ni ibintu baziriza avuga ati kugira ngo amafaranga aza ari menshi ubu munsi ari amafaranga cyangwa ubutunzi cyangwa iki umuntu abwiza gukoresha ifuko aba yambaye kiya kintu uyahuye yarafise uwitaye mu ruzi aho baraba aho yarahagaze kada kavuka hari barakayura bagatwara muhira umuntu agashobora kuvuga ati kumbure ngaha ejo ikibere ko baraziririza nanje nzokironka ni kubera yuko kwiyahura ntikintu cya misi yose iko ikintu cabagake n'ubuzima niko abantu baca bazana imiziro bijana navyo ego mbega kera barabishobora kubikinga canke ubuhoho oya kera nta wakingira uburozi uko washaka hariho n'imisi mike iheze numvise umuntu yagize urubanza rw'ubugeni yagize ubugeni hanyuma mugabo bare babwiye yuko abantu basenga ko niyagira ubugeni azokwiyahura umunsi nyene hanyuma umunsi w'ubugeni harahize indwi zibiri ntiyahuye mugabo iminsi 3 kuwa kabiri acandikira ubutumwa bugufi umugabo wiwe ku telefone aje ngaha muri ville abo bantu babanga hangene mu gisagara ati bugenda gusezeye uze kunsezerera abavyeyi ko ibyo nkoze papa tari kuvyemera mugabo je ndiyahuye koko basanze umukenyezi yarondeye
umugozi akora mu marase y'ibirato by'umugabo yamaze gukoramo ikintu cy'kwambika mu izosi umugabo atelefone yabanye baje kuraba basanga yamaze kwimarika mugabo ntiyashobora gupfa mukuyeko urumva yuko hari abantu bari bavuze ko umuntu azokwiyahura kuvuga ko iyo abarundi biyumvira nta ntushobora kuvye reka dusigurire muganga ikiba cabaye ntiyahuye umunsi mbwa yahuye iminsi 3 inyuma kandi barayibonye bisigura ngo umuti ntiwafashe neza umuti ntiwafashe urumva bisanzwe dufashe kaka karorero hagiye kuduha imugenzi wacu ngaha mu bisanzwe abari kwatwumviza bumve mbega umuntu yubatse gute mbega umuntu aremwe gute mu bisanzwe ibintu iyo ukunze kubivuga hama ukavyemera ivyo wemera guca kubukuri Nuvuga ngo ikintu wemera ngira muravyibuka abantu bemeye bari ba migromiko bari ba zebiya baragize ibintu bibi cyane kubera iki kubera kwemera ko ikintu ucemera ukagira icawe mu buzima bwawe kiraba wo muntu avuze uti ngenzo kwiyahura nkabishira mu mutima dirikanye wanje nkavyakira nkabitegura nuvuga ngo ivyo ibivuzwe birashobora kuba ukuri mugabo nibaza yuko yagize tentative de suicide nibaza ko yaragerageje kwiyahura mugabo urumva ntiyiyahuye yarihushije mu bisa atabaye yego yaratabaye urumva nuko urumva keke pa usezera nugutabaza hajya afise ikibazo afite abafise ikibazo nimba umuntu ariko aratwumviriza uwo mugabo wiwe niyegera umugore baganire bibaye ngombwa ashike no kwa se uwo mukobwa bayage cyane amenye mbega uwo mukobwa yakuze gute yagize ingorane zahe kiri umwana mbega yahuye n'ibibazo bihe hanyuma ivyo bibazo bitoreye nyinshi kugira ngo bamuvure umuntu ivyo vyimviro byo kwiyahura abihagarike kuko inozeye aho bishingiye inyubako vyubakiye ku cyabitumye uyo muntu umunsi umwe uzosanga ubuzima yabwiyaze ego cyane ego je ndiko ndumvamwe yuko umuntu yarafise ingorane mu muryango kandi abavyeyi be bari baziza bakazimenyana n'uwo mugabo wiwe mu kirundo cyakubwira ngo sijya mbere yahuye sijya mbere mu muryango habonetse umuntu yiyahura ni n'abarundi nyene bavuga ngo nta kaburimbo kabisa rero ndashaka ngo dusubire tugaruke kwiri jambo mbega vy'ukuri ukwiyahura n'akaroge kuko dufate n'akarorero hejeje kutubwira numva vy'ukuri umengo sakaroge kari kuko tuvuze akaroge umengo ni ikintu kisha kiba bukwi na bukwi kavuga ati bamuhusha umuti aca abarundi yuko batababona batafise bashobora gusigura kumbure bakoresha imishimbugenzo y'ikirundi igituma umuntu yoshobora kwiyahura nubwo batabara ko kwihebura bashobora gushikana kwiyahura mugabo vuga bati nawe no niga ko umuntu ashobora gufata iyo ngingo dunavuze yamizo n'imiziri zikashobora kwaduka mu nyuma kubera ico kintu kibaye ariko abarundi kubasigura yuko bivuye mu bindi bintu ntivyoroshe barazi ko abantu bashushura ngira ngo mutara kibazi kinije cyo gushushura gushushura no kuvuga umuntu akava muhira akava mu rugo agatekera akaza kwita mu ruzi umuntu akava muhira agatekera akaza kwita mu kinogo umuntu akava muhira agatekera ivyiwe vyose agasezera abana akaja kwimanika ahantu ku giti hejuru yibenga biravuga ati nawe nini umugozi wanacika cimbo no mu ruzi ati kintu cyo gutuma umuntu ava muhira ni washushuwe gushusha ni nabandi bantu bagushira mwizo mpemu mbi mwiyo miyaga mibi ikakutanga kugwaniramwo ukumva utagishoboye kuguma hakibanza warurimwo kumbure wagiye mu muryango mwiza urongowe ahantu heza ahantu hari amatongo amera ahantu hari inka zimera hari abantu bagufitiye ishari batagara niyo hatubana ko batari bukurase ko batari bukugira iki bati kuvuga ko n'abantu barashaka gutuma umuntu yiyahuriye abantu nibo babituma cyane barashaka kumunyarutsa yego twagumye tuvuga muganga yagumye tubwira yuko tumanze kwakira umunywanyi ku murongo Kazoza FM allo amahoro Linda namahoro cyane murakomeye yego cyane ndamukiza nabo batumire barakumva mwiriwe neza mahoro natwe nga mu gaseke we tumeze neza akavura gusa ni kari keshi ninde ni bukibaru taroyize Aloyize sa akabazo kawe nagira mbaze abo bahinga yego je hari umutama bigeze kuyaga nyene mbona nuko akuze aramwe ngo ajya ngo ikiziriko ngo cy'umuntu ngo yiyahuye ajya ngo bagitambitse ngo nko mwibarabara ngo kagitisha ngo kwimodoka
ngo iyo modoka ngo ikitembagarira mu mahanga byoba ari byo. reka kumbure uyu mucukuzi mu byaza kuguha umuco nta kandi kabazo wari ufise. Niwo yari karavuga mu bintu byo gushushura cyangwa gushuhura ngira ngo agira mbaze nka twebwe urabona tuzakwicira nk'amafaranga ngaha mu gisagara tuva mu ntara za ruguru. Hari igihe usanga hari umuntu avuye ruguru nk'uwo mwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa ugasanga ntasubiye kuduga. Yego waduga rero ugaca usanga umubyeyi wawe karidoga ngo umwana wanjye baramushuhuye ngo yaragiye mu gahinga herayo ngo ntiyagarutse. Ibyo byose biba bifise ifatiro. Urakoze cyane uraronka inyishu Aloise. Sawa turi kumwe. Ego kumbure ngira imbere yuko ndababaza kajya kabazo nari nshaka kubabaza reka Jimmy abanza yishure Aloise. Ikibazo ca mbere abajije avuga ati cya kiziriko umuntu aba yakoresheje kugira ngo yiyahure bagitambitse mwibara bari imodoka yose ishobora kwirengana irashobora gucigira isanganya. Sivyo na gato kuko icyo narinzi kandi bavuga cyane nuko burya bikoresho bwakoresheje kuyora nayivuze yuko bikoresho kugira ngo umuntu aronka amafaranga canke ubutunzi busumwe bwo yoronse mu gihe bisanzwe. Mugabo ko cyo gitera basanganya urumva cyo bakiretse gutera umugisha igashakija gutera umukoshi kandi wita umukoshi shahe gutera ingorane. Mugabo kubera mu Burundi turi mu gihugu kitandika mugabo kikoresha amajambo ku hana hantu umwe n'ibindi byose abantu barakunda kuvuga amajambo kandi amajambo bavuze iyo abantu bayemera biragoye cyane kuyabakuramwo. Nibaza ko ni ibintu by'ubukirisu n'ibindi biri kugerageza gukuramwo ibintu bimwe vya kera mu bantu mugabo hariho ibintu abantu bemera iyo bavyemera bamabona ko ari ukuri. Aravuze n'ikintu cyo gushuhura canke gushuhura birakunda kuba ibintu bitakurobera abantu bava hagati mu gihugu bakaza mu kiya cimbo guca amafaranga cyo kurondera ubuzima umuntu akamara umwaka umwe atagiye canke itatagiye aho muvyeyo kuyumviye kuraba igito umwana wiwe mbega aguma anywa utuyoga aguma aja mu zindi ngeso zituma atiga aronka itike canke aronka iki ararondera ntaronke ntaronke ntakazaronka gakomeye gashaka kuronka amafaranga aca gifatanya na ca kintu kiri mu kibano mico n'imigenzo y'ikirundi cuko umuntu ava muhira ahagenda hagiye ntagaruke yaba yashushuwe canke yaba yashuhuwe ntashobore kumva yuko ari umwana ashaka kuba afise kumbure izindi ngorane zituma adashobora kuduga nk'abandi bana bo mu kibani wabo. Ego mu majambo make imbere yuko tuja mu gice ca gatatu ca kino kiganiro muganga Pierre Claver mwagumye muvuga yuko kwiyahura atarakaroge. Ego twashaka mubwira bariko baratwumviriza kubera iki kwiyahura atarakaroge. Ego kwiyahura sakaroge na gatoya kubera nababwiye nti umuntu nta kaburimvo mu bisanzwe umuntu kugira ngo ushobore kwiyahura nuko aba afise ibibazo vyinshi bimurimwo kumbure iyo aronka umwegera akamuba hafi bakayaga akamenya ingene abayeho akamwinjira mu buzima bwiwe yari kukingiye ivyo vyiyumviro afise byo kubaka kwiyahura ntibibe numva nta karoge nakamwe kariyo nibibazo umuntu ajamwo gusa akabura inyishu yavyo hanyuma akavuga ati abantu batantahura aha hantu sinobanda ndahaba ndeka nje kurondera ukundi mbaho ubundi buzima. Ego urakoze cyane muri no minota rero dusigaranye nkuko twama tubikora ni wa mwanya wo kubabaza ibibazo hama mukatwishura hanyuma mugatsindira ubushimwe butandukanye. Babaza ikibazo ca mbere twavuze ku munsi wahariwe kugwanya kwiyahura uhimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya kwiyahura uhimbazwa ryari mutubwire ryari uhimbazwa hanyuma twababwiye kandi nkuko muganga heje kubivuga ukwiyahura sakaroge mudusigurire kubera iki ukwiyahura atarakaroge hanyuma uyu mucukuzi Jimmy Elvis mu byakahise yatubwiye yuko yatubwiye uburyo butandukanye abakera biyahuramwo mutubwire ubwo buryo ubwo ari bwo ni ibibazo bitatu kumbure mutwakura kuri 72 22 23 23 canke kuri 62 24 hari watwandikiye ubutumwa avuga ati bite kwiyahura n'akaroge naho yo bafise ibibazo bimeze gute biyahuye kubera ibibazo abantu bafise ibibazo ni benshi na kare basokuru bararivuze
Ferdinand Imuyinga kumbure ubutumwa bwiwe ntibutahuritse neza ariko hari umunywanyi ku murongo allo ndakuramutse Ego. urinde twakuyurihe Adolphe Kiri. ego Adolphe ukwishura ikibazo cyahe Kambere. ikibazo ca mbere twabajije umunsi mpuzamakungu wahariwe kwiyahura uhimbazwa ryari Tariki 10 z'ukwezi kw'icenda. urakoze cyane iki kiravuyemwo nimero zawe za telefone Wasande. Wisa 800. 670 670. 62 800 672 Ego. urakoze cyane abandi mutwakure ni kuri 72 23 23 23 canke kuri 62 24 24 ikindi kibazo ni abakera mbega biyahura mu buryo ubwaho umuhinga turi kumwe hano mu mucukuzi nako mu byakahise yabitusiguriye uburyo abakera biyahuramwo murabitubarira hanyuma mwongere mutubwire kwiyahura sakaroge nkuko muganga yabisiguye kubera iki uyundi munywanyi ku murongo allo namahoro ninda twakuyurihe ni Lionel Mubwiza. Lionel Mubwiza wishura ikibazo cyane Icyo kibazo cya kabiri. Ego. Uburyo bakoresha? Ego. Hariho kwimanika kw'iyo mugozi. Akabaho kwita mu ruzi. Canke kunywa ibintu by'imiti. Imiti yahe? Imiti irura. Kwiha sumu. Imiti kwa muganga mu miti yo kwa muganga canke ego reka Jimmy yagitoye canke avuze isumu ngira ngo nico no kwita imiti yica ko isumu si imiti kwa muganga imiti ishobora kugira nabi umuntu mu gihe acide canke ni kuvuga ko ikiganiro ikibazo yagitoye inimero zawe Lionel Allo Oui, numéro zawe 62 70 280 urakoze cyane Lionel ego ikibazo gisigaye imbere yuko kumbure tubaha ikindi kibazo kimwe canke bibiri ni kibazo umuganga yatubwiye yuko kwiyahura atarakaroge mutubwire kubera iki kwiyahura atarakaroge undi munywanyi ku murongo allo namahoro ninda twakuye muri he Niyongenda ko Jonas ikibazo cari gisigaye ni kimwe icambere ica gatatu ukwiyahura sakaroge wabyumvise tanga isiguro kwiyahura sakaroge umuntu yiyahura yaba afise ibyiyumviro amaze kugira ibyiyumviro byinshi mu mutwe ntashobora kwiyahura amaze kwiyumvira ibintu byinshi nk'ubu niyumviriye ko mfise ubugeni mu mwaka uza noca niyahura oya aba afise ibibazo byinshi mu muryango ata kibanza aronka bamufata nabi ngaho arashobora kwiyahura muganga ntiyahura kubera akarobe ego muganga wumva yagerageje canke yagitoye nibaza yuko yobanza agasubira agakurikira neza twagerageje gusigura bitari bike ego nibaza yuko utagitoye ngo kirakunaniyesha inshuti yanje sawa urakoze cyane urasubira kumbure kutwakura wamanje kwiyumvira kwibuka neza ibyo muganga yadusiguriye ni kibazo ukwiyahura sakaroge kubera iki mutanga isiguro hanyuma reka twongere ko ikindi kibazo muduha ibimenyetso bibiri by'abantu byerekana umuntu yifuza kwiyahura ibimenyetso bibiri byerekana umuntu yifuza kwiyahura muganga nabyo nyene yabiciye ko umunywanyi ku murongo allo namahoro ego ninda twakuye muri he Gashaparante muri Rohero ego ibibazo bibiri bisigaye wabyumvise ego mbanje no kuramutsa abatumire turakuramukije ego hama kwiki kibazo gisigaye yari yadusiguriye no kuyahura tarakarozi rimwe na rimwe birava
ukuntu mu muryango baba batakwitayeho ugatangura kwikubwira nawe ntibakubaze anyandi yagiye kudutegurira byinshi aturasanga nk'umuntu aguma mu gitanda ahantu hawe nyene aho abandi baja gusenga canke muri siporo ariko we akaguma yikumiriye hawe nyene ikindi nacyo birashobora no kuva nko kuva akiri umwana ugasanga ababyeyi be baramwihakanye agacakura nyene atiyegereza abandi bantu nyene agakora yumva yiyaze rero we n'ico gihe iyo yiyahuye niho bamwe bace bavuga ngo nakaroge kandi rimwe na rimwe biba byavuye mu miryango ukuntu yafashwe nabi numva muganga abyemeye rwose ko wabitoye yego ego tuwasani nefu katire sa karandi nefu jerose butandi nefu urakoze cyane Innocent nawe ndagushimye Linda Bushasha okay ikibazo dusigaranye n'umwanya muto cyane ni ikibazo cyo kutubwira ibimenyetso bibiri by'abantu byerekana abantu bifuza kwiyahura ni kuvuga ibimenyetso bibiri abantu bifuza kwiyahura baba bafise uwundi munywanyi ku murongo allo namahoro muri bande mutwakuye muri he Egide mu Kanyosha Egide ikibazo wacumvise ego inyishu inyishu ya mbere bababaye ikindi ahera gukora imirimo yahora akunda gukora imuryohera muganga ubyumva gute ala yagerageje canke yabitowe oya hari akaboze kubera ko guhagarika ivyo subira ushobora gukora ibindi subira ugerageze urashobora guhagarika bimwe ugakora ibindi subira ugerageze ivyo wowe urumva ngo wegereje mugabo ntiwabitoye neza okay bamwe barabivuga kandi abantu uri kuramuraro yamababaye akaba ari n'imirimo rero yahora akunda gukora ugasanga aguma yijyaniye mu gitanda donc asibazo byinshi urabitoye bisubiremo neza twumve okay bimwe barabivuga kandi bamababaye urabona ko atakimunezera ikindi ahera gukora imirimo yahora akunda gukora akaca akora iyindi akaguma ari umuntu nyene ari wenyene urakoze cyane akanimero kawe 232 555 urakoze cyane Jide ni nawe munywanyi kumbure wa nyuma imbere yuko turangiza kino kiganiro tubanze tugaruke ku batumire bacu yego cyane batubwire mbega umuntu ashobora kwirinda gute gushika kuri urwo rugero rwo kwiyahura ndahera kuri muganga Pierre Claver yego umuntu kugira ngo yirinde kwiyahura nuvuga ko yo kwisubiramwo akakija muri kahise kiwe kugira ngo yiyubake gushasha bya vyiyumviro bibi bimurimwo abivanemwo yiyubake ni gushasha shiremwe ivyiyumviro vyiza nuvuga ngo gupositive la vie kubona ubuzima ukundi kwiza gushasha kuyindi sura birakunda ko umuntu yo kwiyubaka wenyene atarinze gukenera imfashanyo hirya no hino rimwe na rimwe ntivyoroshe kuko abantu ntibakunda kumenya kwiyubaka novuga kwitahura bonyene kenshi na kenshi birasaba yuko umuntu ari mu bibazo yoshikira abantu bamufasha cyane cyane habaye mu muryango cyangwa kitura abantu bize ivyigwa by'imyifato y'abantu barahari bakamufasha kugira bamwubake gushasha ego Jimmy Elvis namwe mu kurangiza kino kiganiro mubona abantu bokora gute kugira ngo ntibarinde bashika kuri iyo ntambwe yo kwiyahura kuvyo twaganiriye nibaza ko abantu bavana no kwemera ibintu bijanye n'imico n'imigenzo y'ikirundi kubijanye no kwiyahura ntibishiremo yuko hiyahura uwarozwe kora karoge mugabishiremo ahubwo yuko uno munsi aho tugeze umuntu afise ikibazo ko yo kwegera abandi canke abaganga babinonosoye bakamufasha gutorera inyishu cyane cyane ababize ibijanye n'inyifato n'imibano canke no kubungabunga amagara meza yo mu mutwe urakoze cyane nshimire Jimmy Elvis Byizigiro umucukuzi mu byakahise na Pierre Claver umuganga ajejwe
gukurikiranira hafi abafise ingwara bagendana ingwara zo mu mutwe. Nshimira kandi na mugenzanje Alain Joseph twari dufashanije kubateramisha muri kino kiganiro. Wagize neza gose. Wagize neza nawe kunyemera ko dufatanya kino kiganiro. Sinogena ntashimiye mwebwe mwari ko